bisigura rero nimba Kongo ibaye umugore ubwo u Rwanda nigo rufatiye Amerika amaguru uwo mugore kugira Amerika yabire neza. Niko bimeze. Mugabo impamvu ni yaheje wenda bivuga ibi bintu. Hama kandi Ukraine itegetswe kwizeza ko no mu gihe kizoza amategeko yose azoza ari mashasha atazogira ico ahindura kuraya masezerano. No kuvuga ko aho muri kazoza hoboneka ko aya masezerano ataco yungura abanya-Ukraine ntibazoba bemerewe kuyahindura. Bishitse Ukraine igatora muri kazoza amategeko apingana n'ayo masezerano, aya masezerano azoba hejuru y'ayo mategeko. Naho Ukraine yobona ko aya masezerano hari ukuntu inyungu zidakwiza ivyo bakeneye ntaco bemerewe kuyahindura ko apana no kuvuga ngo Amerika niyo yunguka gusumba Ukraine nta bushobozi bwo kubihindura ifise. Nukuvuga ubufatanye mu byo kwimba aya mabuye n'ibindi biyaherekeje Ukraine itegetswe kutazokwigera ikenera kuyatoza ikori ijya ari ryo ryose. Urabyumva? Muje cyane mwebwe mwese mudukurikirana muri ku mpande zine z'isi turongeye kubaramutsa tubaha mwaramutsa namwiriwe biravana n'umwe wese aherereye. So my name is Ziriam Promote Bando Camera aho turakora subscribe, like, share, comment bandanye bikora kugira ngo bigende neza cyane. Hama wowe utamerewe neza ubandanye usenga Imana kumbure ejo bizogenda neza ibintu bigasubira mu buryo. Today twagarutse kandi na Mr Abdul Uwimana turagarutse kandi kugira ngo tubahe ikiganiro ciza cyane. Ariko imbere yuko tubaha ikiganiro nyezina turabanza kubabwira ibintu bimwe mugenda mukurikiza gukundisha abandi gihugu no mugambi twihaye. Mr Abdul sinzi ko wibutsa kwanza gukunda no gukundisha abandi gihugu wono mugenzi twihaye. Ubwa mbere hoho abantu bategerezwa kumenya yuko burya igihugu nkuko namanda bivuga canke nabandi bama babivuga igihugu n'impetso yaduhetse twese kabisa nk'abarundi mugabo sibyo rero nibaza yuko kimwe mu bintu utegerezwa gukunda vya mbere kwisi niyo mpetso ihetse yahetse wewe yahetse ubwoko bwawe. Iyo tuvuze ubwoko bwawe ntituba tuvuze abahutu abatutsi n'abatwa canke abaganwa tuba dushatse kuvuga abarundi kuko abarundi jewe ndabafata yuko ari ubwoko bumwe kuko bahuriye ku rurimi rumwe rwitwa Ikirundi. Ibisigaye ni imiryango nkuko noba mvuka kuri papa wiwanje we uvuka kuri papa wiwawe hamatu umwe akaba hariya uwundi aba hariya turi imiryango ariko ubwoko turi ubwoko bumwe bwitwa abarundi. So rero nta kintu kwiye gukunda nk'impetso ihetse ubwoko uvamo. Rero abantu no babwira yuko bakwiye gukunda uburundi kandi bakabukundisha abandi kandi bakagerageza kubuvuga neza. Sibyo bakagerageza kubuvuga neza. Nibyo ni byiza cyane yuko umuntu yobyishiramo mu mutima kuko mfatiye kuri ico je hariho ibihugu nagiye mbamo ugasanga si ibihugu vyiza mugabo ugasanga abene gihugu bavyo barabikunda bakanabigukundisha kabone naho wo bubona atacu bikuramo kabisa. Ariko uburundi bwo ni bwiza kandi bufise byinshi byiza tworatira abandi kandi bufise n'abantu beza
ya Mr. Abdul igihugu ciza cyo gukundwa ya kuwa kabiri tariki igerekezo rya 13 turatangura kwiyamamaza ikintu cyo kwiyamamaza ku migambwe wowe ukivuga kwiki mbo kwiyamamaza cyane cyane ku bantu bakunda demokrasi ni byiza ni byiza kuko ni naho batubwira imigambi yabo kuko niho abantu bagenda kumvira imigambi y'imigambwe canke abiyamamaza ku gatwe kabo kuko nabo barimo hanyuma bakumva imigambi iyo bashimye bakayitora batayishimye ntibayitore kandi novuga rero yuko abantu byoba byiza yuko bazohaguruka bakaja muri iyo myiyamamazo bagaherekeza abantu babo bakunda canke bifuza yuko boje imbere bumvise ivyiyumviro vyabo ari ivyiyumviro bizokubaka igihugu canke bizoteza imbere igihugu mugabo bakabikora novuga mu ngendo ndundi ingendo nziza mu rupfasoni badahutaza abandi kabisa sivyo badahutaza abandi kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza tubandanye tuba mu gihugu c'amata n'ubuki atawanja wangura twinjire mu kiganiro nyezina ariko kandi nibaze yuko bo abiyamamaza bose burya umuntu yemeye kuja mu ihiganwa nuko aba yemera gutsinda canke gutsindwa kabisa ya mbere ko tuje mu kiganiro nyezina rero tubanze twibutsa abantu muri Societe Story Company barabakorera amazi ya Story Water, Story Tangawizi, mayonnaise, Story Juice byose birahari ukeneye no kuinvesta mwe ukawushaka ku munyamitahe uratwandikira ngaho harakana nimero ngaho gahari tukabahuza tukababwira ukuntu ibintu bimeze. So Abdul ikibazo cyambere rero turacari mu karere turacari mu karere cyane muri EAC East Africa Community niho ariko haraba ibintu bitameze neza umutekano muke uharangwa ya President William Ruto President wa Kenya ryari baramuteye ikirato ariko agirisha inama mu gisagara ca Kenya sinzi hariho nyimba ari Mangori nyimba sinzi nimba ari quartier mu karere karaho kitwa Mangori aho bamuteye ikirato abantu baravuga ati demokrasi iri muri Kenya irarenze abandi atoya ntibikwiriye ko President witegwa ikirato abandi bavuga yana yariya wehe kijya kintu wacakiriye gute mbo je narabibonye nakajya ka video narakabonye muri mengo ni quartier mengo yitwa ni bigori ni migori muri ibyo mbo je rero ikintu nabonye buriya hari ikintu nemera bivanye nibihe runaka canke ahantu runaka burya jewe demokrasi yo gufata umukuru w'igihugu byitwa yuko yavuye mu matora hamukamutera ikirato naho uwo butaramutoye sindavyemera umuntu yaravuye mu matora aba yaravuye mu matora utegerezwa kumwubaha urabyumva kumutera ikirato je ntakubeshe ntabeshe n'abariko baratwumviriza mu ba perezida bo muri East Africa nemera Ruto ntabamo no muri Afrika abo nemera Ruto ntabamo ariko yavuye jewe ndamufata mu mugwi w'aba perezida babuza amahoro n'umutekano akarere turimo urabyumva kuko jewe ndamushira mu gatebo kamwe na Kagame na Museveni kandi abona aba perezida jewe mfata yuko ari bamwe mu bapfukamye mu nda akarere k'ibiyaga binini urabyumva ariko ego ariko sinemera yuko umuntu yo mutera ikirato kuko nimba byarashitse inzira zose byanyuzemo yaraciye mu matora akemezwa na seni cyanye na komisiyo y'amatora kari we yatsinze amatora utegerezwa kumwubahiriza ahubwo ugahiga uburyo bwose bushoboka ku matora kurikiye ukamutsinda ariko mu gihe yatowe kandi bikemezwa ko yatowe n'abene gihugu agatsinda amatora utegerezwa kumwubahiriza
mu mirimo yiwe canye ukamwiyamiriza mu bundi buryo tuvuze ngo dushigikira abamutera ibirato ejo bashobora kumutera grenade kandi umukuru w'igihugu kabone naho yoba ari mubi urumva nk'abo twebwe tubona yuko ari babi burya bafise ababashigikiye bajya babashigikiye iyo habaye ikibazo ku bakuru b'ibihugu byabo na cyane cyane ngaha muri Afrika urumva hakabaho nk'ikibazo cyo kuba uwo mukuru w'igihugu yopfa canke yogira ibindi bibazo byo kumumenasa umutekano wiwe bikurikirwa n'ibintu atari byiza kandi bishikira abavandimwe bacu b'abanyafrika so ni kimwe mu bintu rero uri umunyafrika kandi akunda Afrika ukwiye kwirinda guhungabanya umutekano w'umukuru w'igihugu uri umuntu yiyumvira afise ubwonko bwiyumvira neza ukwiye kwirinda guhungabanya umutekano w'umukuru w'igihugu kuko umukuru w'igihugu apfuye ntibyijana kandi ibyo twarabonye uburorero bwinshi twarabonye kuri Ndadaye twarabonye kuri Ntuzenya Habyarimana twarabibonye kuri Mobutu kumukura ku butegetsi tumaze kubibona ahantu henshi bagiye bakura abantu ku butegetsi ku nguvu canke bakabica byanse bikunze bikurikirwa n'amaroregwa atari meza so rero umuntu amenasa umutekano w'umukuru w'igihugu naho uwo mukuru w'igihugu je noba ntamukunda sindavyemera yego kabisa none ibi bintu bibaye muri Kenya ni rya mbere tubibonye muri Afrika tuvuge ko ari independence ikirakura novuga yuko muri Afrika gute novuga yuko ni sinzi yuko ni demokrasi ariko abantu bafata ukutariko kuko demokrasi yo gufata ntiwubahe umukuru w'igihugu urumva ni demokrasi twahawe n'abantu biyo onye muri ibyo bihugu bindi kuko twebwe muri kamere k'abanyafrika indongozi zirubahwa urabyumva zirubahwa rero demokrasi yo kutubaha indongozi nibaza yuko ari demokrasi no fata yuko ari interano naho Jesse ndavyemera kabisa bijya bintu novuga yuko ari ibintu bibi ni demokrasi ariko isuzuguritse irimo ubwenge bukeyi ariko n'amaraso menshi ashushe urabyumva kwiyumva imbaraga ariko muri izo mbaraga ukazikoresha ushizemo ubwenge bukeyi kabisa yego ya tuje kubaza ushaka kabiri bwana Abdul hariho turiko turabona u Rwanda na Kongo bigiranira amasezerano biko biravugwa ariko tukoma tubona M23 iguma yigarurira ubuce hana hari w'ico kintu kivuga kwiki mbo jewe reka ndabivuga uko buriya jewe nemera ko u Rwanda ukuntu ndarufata muri bijya bintu ruriko rukorana na Kongo na Amerika uraza ukuntu u Rwanda je ndarufata buriya Amerika ndayifata nk'umwami Kongo nkayifata nk'umwami kazi muri ayo masezerano barimwo nka kujya bari mu gitanda hanyuma u Rwanda rumeze nk'ababandi bita ngo nabahimbiri bamwe ngo baba bari munsi y'igitanda cy'umwami ariko yubaka urugo baguma bakoma amashi imihimbiri burya u Rwanda niko rumeze kuko uriko urabiraba amasezerano ya Kongo kugira ngo Kongo igirana amasezerano na Ntuzenyi na Amerika hanyuma bakazana n'u Rwanda no kubera yuko u Rwanda ruriko rurabuza amahoro Kongo nukuvuga yuko u Rwanda ari rwo rwasunikiye Republique Democratique du Congo kujana mu masezerano na Amerika bisigura rero nimba Kongo ibaye umugore ubwo u Rwanda nigo rufatiye Amerika amaguru uwo mugore kugira Amerika yabire neza niko bimeze mugabo
impamvu ni yaheje wenda bivuga ibi bintu naraye yo turiko turagenda hariho utuntu iyo uri kurashakashaka hariho utuntu ugwako naraye nguye ku bintu bimeze ku masezerano Amerika iriko igirana na Ukraine urabizi ko nabo bariko bagirana amasezerano y'ubutare mwene wacu uramutse ubonye amasezerano Amerika yagiranye na Ukraine icavuga wacugirira ikigongwe Kongo iyumvire yuko bimwe mu bigize ayo masezerano Amerika igirana na Ukraine reka ndabisome neza kugira ngo abantu bawe sinze guhenda abantu Ukraine na Amerika amasezerano kubijanye ukwimba amabuye y'agaciro n'ibindi mengo hariyo n'ibitoro n'amagaze n'iki ibintu byose biri mu kuzime ibintu byose biri mu kuzimu niyo masezerano ni ukuvuga kimwe mu byo basinye ni ugushirako agasandugu ko gusanura Ukraine niyo ngingo ya mbere gusanura ivyangirijwe n'intambara muri Ukraine urabyumva hanyuma zimwe mu ngingo Ukraine ibujijwe urumva nukuvuga ngo gushiraho amategeko aha ubushobozi bwinshi amasezerano kandi ayo mategeko akaba adashobora na gatoyi kubangamira mu buryo ubwo ari bwo bwose aya masezerano urabyumva hama kandi Ukraine itegetswe kwizeza ko no mu gihe kizoza amategeko yose azoza ari mashasha atazogira ico ahindura kuri aya masezerano ni ukuvuga ko aho muri kazoza hoboneka ko aya masezerano ataco yungura abanya-Ukraine ntibazoba bemerewe kuyahindura bishitse Ukraine igatora muri kazoza amategeko apingana n'ayo masezerano aya masezerano azoba hejuru y'ayo mategeko naho Ukraine yobona ko aya masezerano hari ukuntu inyungu zidakwiza ibyo bakeneye ntaco bemerewe kuyahindura ko apana no kuvuga ngo Amerika niyo yunguka gusumba Ukraine nta bushobozi bwo kubihindura ifise nukuvuga ubufatanye mu byo kwimba aya mabuye n'ibindi biyaherekeje Ukraine itegetswe kutazokwigera ikenera kuyatoza ikori ijya ari ryo ryose urabyumva urumva turiko turavuga nko kuri ibi bintu by'amasezerano reka ndabereke nk'ikintu numvise kirantangaza aho muri Burkina Faso uyu Ibrahim Traoré ataraja ku butegetsi n'aba bandi bo muri Mali niki urumva bakwereka ko iranium yabo ibyo yinjiza mu gihugu nukuvuga yasumbwa agaciro ikiro cha iranium cyasumbwa agaciro n'ikiro c'ibitunguru c'ibitunguru cya vrai none wumvise yuko iranium yabo ku kiro kuyikura iwabo bayijana yagugwa amadolari angana 0.8 amadolari 0.8 ku kiro
ku isoko mpuzamakungu ikiro kigaca kigura amadolari 200. we muri Burkina Faso zero birigi. Urumva rero kuri ibi bintu bijanye n'amasezerano abanyafrika basinyana n'ibi bihugu bya Etazini bivanye n'ico bije gukora mu gihugu, n'amasezerano abangamye cyane ku buryo nibaza yuko ngira niyo mpamvu ibihugu byinshi biyanyegeza. Hariho nk'abantu bayamenye no kwiyahura bo kwiyahura. Iyumvire ikintu kiri ku madolari 200 ku isoko mpuzamakungu, wowe iwanyu bakagitora kuri ku madolari 0.8. Apana basi ni dolari 1-2, 0 ubusa n'ibice 8. Urumva aho rero ku bintu byerekeranye nayo masezerano niho uca wumva ngiriye ikigongwe Kongo kuvuga yuko ayo masezerano uri kurayumviriza. Urumva yuko Ukraine amasezerano igiye gusinya n'amasezerano ahambaye cyane, afasha cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusumba uko yofasha Ukraine. Nimba bagirana amasezerano, urumva atategeko na rimwe rizokwigera ritogwa mu gihugu rishobora kuyahindura. No kuvuga abaye ari mabi, nta bushobozi bafise bwo guhindura ko n'ikintu na kimwe, kabone niyo hohera imyaka 1000 niyo Yesu azogaruka. Kuko nta naho byanditse igihe azoherera. Kandi ibizova muri uko kwimba ayo mabuye no kuvuga umusaruro umwimbo bazokuramo. Leta ya Ukraine ntitegerezwa kuwutoza ikori. Abantu ibi turiko turavuga ibi turiko turavuga abantu babizi baravyumva neza barabitahura. Babyumva yuko ibi bintu ari ibintu bigoye gose. Urumva rero iyo witegereje aya masezerano, ucubona nimba Ukraine ishobora gusinya amasezerano ameze gutya. Noneho wumvirize nk'iyi ngingo. Urumva ni haba hariho nk'ikintu runaka Ukraine isabwa gukura muri kiva muri Amerika, Ukraine isabwa kwishura kandi yishuye mu madolari. Nta kintu na kimwe bemerewe kuvuga ngo mu kigega cacu ngo aya madolari ngo nta yarimwo ngo ni mube muri ihanganye. No, ubwirizwa gucu yariha ubwo nyene. Ariko nta hantu Amerika itegetswe ngo guca yishura cankiki. Urumva n'amasezerano aho ubushobozi bwinshi Amerika kuri Ukraine ku buryo ubona yuko hazogera igihe Amerika izobigenda muri Ukraine kwitoragurira gusa ayo mabuye. Urumva noneho iyo bagiye kubijanye n'abantu bazoshora imitahe yabo, umuntu wese azoja gushora umutahe mu kwimba amabuye y'agaciro muri Ukraine, ntabwo Ukraine yemerewe kumuha uruhusha rwo kwimba amabuye y'agaciro batari kumwe na Amerika. Ategerezwa gusaba uruhusha kandi Amerika ikabimenya, akerekana n'ahantu akuye ayo mafaranga azoshoramwe umutahe muri Ukraine. No kuvuga ngo abanyamerika babonye ahantu kuye ayo mafaranga ari ahantu hataborohereza canke hatabanejereje, utabe yakuye mu mabanki yiwabo canke ibanki yaguhaye badakorana, wewe ntibagira gute, ntibakwemerera. Kandi uramutse uronse uburenganzira bwo kwimba ayo mabuye, ntuzoyajana ku isoko utabanjije kumvikana na Amerika. Urumva ayo masezerano ari igihugu wa mugabo. Nukuvuga iki, ugiye kubiraba neza ayo masezerano nko ku bantu bazi ibintu by'amategeko, ayo masezerano kuntu yubatswe n'amasezerano mabi cyane. Reka ntanga karorero k'amasezerano mabi yigeze kubaho.
n'amasezerano Cuba yasinyanye na leta zunze ubumwe za Amerika ku kigwa ca Guantanamo hajya hari gereza ya Guantanamo. Buriya amasezerano bagiranye avuga yuko ayo masezerano adashobora guhagarara bose batabyumvikanyeho. Murabyumva? Ntabwo iyo gereza canke ibikorwa bihakorerwa byemerewe guhagarara bose batabigize ko uruhara. Nukuvuga ngo Amerika itabisabye Cuba ntishobora guhagarika amasezerano bafitanye yo gukorera mu kijya kigo, ariko kandi Cuba itabisabye Amerika ngo ibyemere ntifise ubushobozi bwo kugira gute bwo kuvuga ngo ni muhave mureke kuhakorera. Nukuvuga ngo igihe cyose Amerika yovuga ati jewe numva nkikeneye gukorera aha hantu, izoguma ihakorera gushika Yesu agarutse. Iri mu masezerano kabone naho byo babibangamira Cuba. Cuba numwe mu bansi ba Amerika, ariko ibikorwa vya Amerika biriko bikorerwa muri Cuba, muri Guantanamo. Urumva ayo masezerano kandi Cuba nta kintu na kimwe ifise cyo kubikora. Rero nuvuga yuko amasezerano iyo ndavya ayo masezerano Ukraine yarayisinye, hama nkaca mbona Kongo iri kirasinya amasezerano, ku mpande yayo hariho umukozi wa Amerika aguma avuga ngo twafashe ngo hanaha ngo twafashe na hariya. Nja numva ndayigiriye ikigongwe Kongo ku masezerano izosinya. Nja numva ndayigiriye ikigongwe gose. Ni ibintu bito novuga yuko bitazoyorohera na buke buke. Yego. Umva rero nukuvuga yuko dufatiye ngaho u Rwanda rwo ruri ku kazi muri Kongo. Bari ku kazi, uretse yuko novuga yuko Kisekedi nawe ntiyoroshe, ibibazo aguma bateza si bikeyi, mugabo hajya novuga yuko yafashwe ku by'ukuri kabisa. Yarafashwe. Rero jewe nk'umuntu igihugu kimeze kujya kirimo intambara, hama umukuru w'ico gihugu akaba ari kasinyana amasezerano n'abantu bafise ubushobozi bwo guhagarika iyo ntambara, mugabo badashobora kuyigiramo uruhara igihe atabemereye ibintu runaka bipfuza. Nca ndabigira kwa makenga kweli. Kuko nawe ufatiye kuri Ukraine urazi yiri ni buraya, hama ikemera gusinya amasezerano asa nk'uku. Cubona ya Kongo yo muri Afrika iwacu. Ariko hari akavideo nabonye Kisekedi karavuga ko atazopfa agurishije ubutunzi bw'abakongomani. Nibaza ko president wa Kongo ivyo bintu atazobikora. Jewe reka tuvyizere kuko nubwo Kisekedi bamwe batubwira ngo ntiyatsinze amatora canke ntiyagize gute, uravye uko bamufata nahashitse uyu munsi nta cizere cari gihari cyuko yobashikana habashikanye uyu munsi. Ubwo rero twizere yuko nibindi ashobora kubikora neza kabisa. Reka tuvyizere kabisa. Reka tugushimire bwana Abdul. Nanye ndabashimiye cyane bro. Reka dushimire abantu bose kudukurikirana, wowe turagira subscribe, like, share, comment, bandanye bikore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Tubutsa kandi muri Societe Story Company amazi, Story Water, Story Tangawizi, Story Juice byose birahari ku bwanyu. Tubakunda cyane. Bye bye.